mu gihe cihereza abantu bazobakunda ibibahimbara kurusha uko bakunda Imana. Ibi navyo ni probleme dufise. Gukunda kuryoherwa, gukunda gusambuka, gukunda ikirori, gukunda selfie, uravyumva? Urabona ivyo bintu byose tuba dukunda ngo tuzoba dukunda ibiduhimbara kurusha uko dukunda Imana. Urabizi iyo ukunda ibiguhimbara kurusha iyo ukunda Imana, niyo wisonzesheje ugasenga, usenga Imana uyereka ibiguhimbara ngo ivyishure. Ugasanga uri kurasaba Imana ibijanye n'ibihimbaro vyawe, ariko nababwiye ni ya conflit d'intérêt. Igihe bimwe mu bigize ibihimbaro vyawe, kuko Imana irashaka ko turyoherwa kandi ko tumererwa neza, ni icifuzo cayo. Ariko hariho bimwe mu byo tuba dushaka ko Imana ikora, Imana itabona ko bikwiriye gukogwa. Uravyumva? Igihe wewe implication yawe muri prière, nkuko twasomye muri Timoteyo, igomba kuza itumbereye, uravyumva, gusenga ibintu bijanye n'inyungu z'ubwami bw'Imana, uravyumva, ugasanga investissement yawe y'amasengesho iri ku bintu bijanye n'inyungu zawe personnel, ico gihe haba cakindi navuga ngo conflit d'intérêt. Kuko Imana ntiyadukijije kugira ngo idukorere, ariko yadukijije kugira ngo tuyikorere yo.